Sedicom, ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye mwese bakunzi ba Diocese nkuru ya Bujumbura. Sangwa ikaze muri ano makuru yo kuva ku genekerezo rya 13 gushika genekerezo rya 19 mu Kakaro. Gize ingingo nkuru ziyagize. Mu gisata citogwa tubabwira iyatigwa ry'abasaserdoti n'abadiakoni muri Paroisse Rugazi hari ku munsi wa gatandatu genekerezo rya 18 mu Kakaro. Mu gisata c'inyigisho tubabwira inyigisho zatanzwe kugwaruka ruri mu buruhuko muri Paroisse Kamenge na Paroisse Mutima w'ubwitonzi. Tubafitiye amakuru y'imibano ay'ubutumwa n'ayandi mu kanya inkuru imwe kwayo Audrey de Kaze nije ngiranda yabashikirize. Ndasubiye kubaha ikaze duherano makuru mu gisata c'igitogwa mu minwe ya nyene cubahiro Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura. Abadiakoni 14 baratiwe mu ibanga ry'ubuhereza nkuka mu guhabwa isakramento ry'ubusaserdoti. Ni mu birori vyabaye ku munsi wa gatandatu genekezo rya 18 mu Kakaro muri Paroisse Rugazi iri muri commune Rugazi mu ntara ya Bubanza. Iyo paroisse kabikukira Diocese nkuru ya Bujumbura. Idonido na Niela Nice mupfasoni yimenyereza muri Sedicom. Mudiakoni Florida uremeye kuzokwama bubaha kandi ugangurukira umwepiskopi wabuzorangurira ubutumwa be n'umukuru w'umuryango w'abihebeye Imana winjiyemo. Ndavyemeye. Imana yatanguye kugira igikorwa ciza muri wewe nikirangure. Ayo niyo majambo yavuzwe na nyenicubahiro Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura aho yatira abadiakoni 14 11 bakukira Diocese na 3 bakukira umuryango w'abasaserdoti b'aba Schoenstatt. Harabayeho kandi n'abafaratiri 6 batiwe mu ibanga ry'ubudiakoni bushira ubusaserdoti. Abandi badugije mu bice bishira ubusaserdoti nabahawe igice c'ubukorezi be nabahawe c'ubusomyi bw'ijambo ry'Imana. Ivyo birori vyari vyatewe iteka abasaserdoti n'abihebeye Imana isinzi n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni kumwe kandi n'abakristo benshi bari baje kwigina abatiwe bagizwe n'abavyeyi babo batiwe n'abandi bari babaherekeje baje kubafata mu mugongo. Ariko atanga insiguro y'ijambo ry'Imana ryamurikiye ivyo birori Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa yabanje kwibutsa ukuntu umusaserdoti atogwa. Tumwumvirize. Umusaserdoti atorwa mu bantu, umuhereza nkuka atorwa ari umuntu w'amagara make. Ntiyakagire rero n'umwe yibwira ko atorwa ari umumarayika canke ko yoba ari umuntu w'agatangaza. Mubimenye murabatowe abirobanuye mu bandi n'Imana kubw'urukundo rwayo no kubw'ico igomba kubatuma iyo Mana. Bavukanyi muraberera batumwa biyumva ko batowe gutyo mugumana urukundo mwibanga ryanyu n'umutumwa bwanyu niho muzotubera abatumwa bakora bataruha, abatumwa iyi si yacu ikeneye, abatumwa uburundi bwacu bukeneye. Ibirori biheze twarabajije umwe mu baronse iryo teka ry'ukwatirwa mu busaserdoti Patiri Isayi Ntakirutimana uko yiyumva n'ico ahamagariye urundi gwaruka rutinya uwo muhamagaro. Jeje kunyatira ubunyene kumwe n'abandi bapfukanyi umva turimbawe cyane gose akanyamuneza n'intangere mu mitima yacu. Umukama ahejeje kudutera iteka bari twarabyifuje kuva kera. Ikiyongera kuri jewe nuko ubusaserdoti busuku ndaburonse muri Paroisse y'Amavuko. Ico no tumirira urundi gwaruka nka twebwe nuko bokumva yuko ibanga ry'ubusaserdoti ari ibanga rihimbaye kandi rihambaye kandi mu gihugu c'Imana haracakenewe abatumwa benshi beranda bitanga kugira ngo basukurire igihugu c'Imana. Uwundi yagaragaje akanyamuneza ni umukristo wo ku ruhande rw'abavyeyi bari bahejeje kuramurira Ecclesia n'Imana umupfasoni Odile Hatungimana. Tumwumvirize. Twanezerewe cyane uko yarakirwa ubutumwa bwiza bw'Imana. Tumusabira imigisha n'imeza giro abandanye ku butumwa. Nawe uwavuze mu izina rya leta y'u Burundi muri ivyo birori
arangiye mu Bunyoni umushikiranganje wa mbere w'igihugu mu ijambo ry'icese yashikirije yavuze ko akeje abatiwe mu busaserdoti yongera abasaba ngo bazoragire ubusho bw'Imana mu maparuwasi bazokoreramwo ubutumwa asaba n'igihugu cose caraho kubandanya bikingirikiza coronavirus. Tubamenyeshe ko uyu mwaka abasaserdoti batiwe muri iyo paruwasi ari bo benshi tugeranije n'abatiwe mu myaka ibiri heze, kuko ngo ku mwaka uheze muri paruwasi Bukwavu hari hatiwe mu busaserdoti abadiyakoni 7 kuri 10 bari batiwe mu mwaka wa utanguriye muri paruwasi Kinindo. Niranahise umupfasoni wimenyereza kuri Sedicom. Tugushimire Niranahise umupfasoni. Tukiri mu gisata citogwa paruwasi Ruziba iri mu gahimbare ko kubona baragabanya umudiyakoni w'imvukira iyo paruwasi. Ku bwa Patiri Petero Karaveri Gacumu ngo ni iteka kuko ari bake bahurumbira iryo banga ry'ubusaserdoti muri iyo paruwasi. Inkuru ya Donatien Nzobonimpa. Mu birori byo kwatira abihebeye Imana bashasha byabaye kwigenekerezo rya 18 mu Kakaro mu ntara ya Bubanza muri komine Rugazi, mu batiri iryo banga paruwasi yitiriwe Umweranda Mama Teresa w'ikarikuta mu Ruziba yaragabanye umudiyakoni imvukira ya paruwasi Ruziba nawe akaba ari diyakoni Yohani Christophe Ndabarambanye. Nkuko twabimenyeshejwe na patiri mukuru wa paruwasi Ruziba ati na kamwemwe kenshi kuri eklezia na cane kuba paruwasi yacu yagabanye ivyo vyiza. Tumwumvirize. Twebwe muri paruwasi Ruziba turagabanye umuvukanyi yacu ngibanga ry'ubudiyakoni nukuri kuri jewe kana kuba Kristo bose nakanyamuniza ntangere kubona imvukira ya paruwasi itibyo teka, kandi menyesha nuko atari benshi dufise bahurumbira iryo banga ryo kwehebera Imana canke ry'ubusaserdoti. No kuvuga ariyo tugize uwo turonka tuzura gahimbare. Nuvuga nti rero jewe ndahimbawe cyane narabiratiye ijisho tiko n'abakristo benshi ba paruwasi baje kumushigikira bagaragaza umuvukano bagaragaza akanyamuneza kubona yuko muri bo Imana ishobora gutora umwe kandi magara make y'ibikamushigikira ikamushitsa kuri iryo banga. Tubacije umuvyeyi wa diakoni Yohani Christophe Ndabarambanye yatubwiye yuko yagiye aratangazwa n'ubwire yasanze mu mwana wiwe, ati mbere kubera yari umwana w'imfura harageze hashaka kumuhagarika mu bikorwa byo kwihebera Imana kugira ngo amufashe ibikorwa. Ico gihe rero ngo diakoni Yohani Christophe Ndabarambanye ngo akaba yamubwiye yuko boshira Imana imbere. Twashoboye kwegera uyu mudiakoni mushasha akaba yatubwiye yuko ashimishwa cyane iteka yatewe n'umukama agasaba abakristo kumusabira. Mwomenya yuko paruwasi Ruziba mu mateka yayo yari imaze kugabana uwihebeye Imana umwe gusa nawe akaba ari nyakwigendera Musenyeri Yohani Berkimas Nterere. Donatien Nzobonimpa, Sedicom, paruwasi yitiriwe Umweranda Mama Teresa w'ikarikuta mu Ruziba. Arakenuye Donatien Nzobonimpa. Mu gisata cyo kwemera muri paruwasi Magara haratanzwe sakramento ryo gukomezwa muri mutima mweranda ku mikanga rirenga 280 ku munsi wa kane igenekerezo rya 16 mu Kakaro mu nkuga y'imisa yatanguye igihe cy'isaha 4:30 zo mu gatondo. Jacqueline Habonimana. Ibirori vyatewe iteka n'icegera c'umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Musenyeri Anatole Ruberinyange. Musiguro yiwe y'ijambo ry'Imana yasiguriye abahabwa iryo sakramento umutima mweranda wariwo n'ingabirana atanga. Tumwumvirize. Isoko ry'ubuzima, ahantu ubuzima buza bududubiza buva, umutima mweranda naho hantu ubuzima buza bududubiza buza bukomoka. Murazi n'igihe kirema hari umutima mweranda aja kareremba agacakagukwemwa ibintu. None ubuzima bwawe ugira utorane iryo soko ry'ubuzima. Isoko ry'ubuzima mwibanire, uwo mutabazi mwibanire. Ubuzima burahambaye, ufite ubuzima ashimira Imana kandi akamabona abakora Imana kumubungabungire abeho neza agira ubuzima nyene. Yaciye abatumirira kugenda gukoresha uwo mutabazi mutima mweranda bagabanye baheze batuzi ikibi cose. Naho Imana Samuel umwe mu bahawe iryo sakramento ryo gukomezwa muri mutima mweranda yakengurukiye Musenyeri Anatole Ruberinyange kwigoro yagize akaza kubashikiriza iryo sakramento kandi hatari habuze ayandi maparuwase bari bamukeneye. Yakengurukiye kandi abasaserdoti n'abamenyeshamana babigishije batarambirwa mu kubategura kwakira iryo sakramento. Tumwumvirize. Nyakubahwa Musenyeri Kevera cy'umwungere wacu babashimiye bimwe bivuye ku mutima w'urukundo kwigoro mwatugiriye mushyikirana. Bakengurukiye kandi batiriye umukuru wacu wo watujyana ubutumwa bakunze batwegereza mu kuduha impanuro z'ababyeyi. Mu nyigisho twahawe mu kwitegurira iri banga turakengurukiye kandi
n'abamenyesha Imana basubiye hasi bagategura umwaka wose batarangiza wese hamwe Imana igahindagire yongere ibazigame. Jacqueline Habonimana, Paruwase Magara, ku bwa Sedikome. Arakoze Jacqueline Habonimana. Tubandaniriza no makuru mu gisata c'imibano. Kandi cyo sabe abagenzi banje bave mu mutima baje mu muco w'Imana. Ushitse mu nzu y'imanza yo muri Paruwasi yitiriwe Guido Maria Comfort yo mu Kamenge, wasanga abakenyezi n'abigeme bo mu Kigogana umuco bariko barakora ibikorwa bitandukanye, kwaba kubarira, ukudesa, ugutungera utudede, gukora amashugwe, gushariza mu manza n'ibindi. Abo bakenyezi n'abigeme nabahoze barondera kubaho babanje kudandaza umubiri. Bamwe muri bo bavuga ko bagiye muri izo ngeso kubera kurondera ubuzima, ariko Ikigogana umuco carabafashije kuvavanura n'ubwo buzima bwo kudandaza imibiri. Mu gatondo twari dufise abahantu twagenda kutaturamu inzoga tugaca tuza turarondera abagabo. Bwamaze kwinjira ngaha nacinza ndabivamo, ubu inzoga sinkizinywa. Abana banje ndabaraba neza nta ngorane, ibyo muhira nkabikora nta kibazo. Nico ndabashimira ko narahindutse cyane gose. Ijambo ry'Imana bambwira riramfasha. Barayerera ijoro tukaboregwa, ariko ubu turirirwa ngaha tugataha ku mugoroba, tashe ku mugoroba. Urumva utashe urushe ntubukigiye kuyerera. Ijambo ry'Imana ngaha bamaze kurinyigisha, naciye numva yuko ivyo nakora atari ivyo. Bamaze kutwigisha ati ni muje mu muco na yahandi hoho, utagiye mu muco mu mwanya ukiriho bizokugora. Umaze gushika imbere z'Imana atana kimwe wakoze uzobarira Imana wishinze kwiyereza mu nzira zitarizo, birafise ikibazo bizogutera. Kugira nshike ngaha nari mbayeho nabi, ntivyari byoroshe kubera natwaye inda y'umwana wa mbere, ubuzima bibiranka manyene ndi mwibarabara. Gushikaho nza ngaha baranyakira, ntangura kwigisha imyuga. Ivyo ndabirangije baravuga ati kubera ukiri umwana muto kandi uciye ubwenge, barantwara ku ishure barandihira minervale ndiga gushika mpejeje. Ubu unye ubuzima jewe mfise ni bwiza cyane kubera barandeze, baranyigisha indero runtu, baranyigisha ukuntu nitwara, maze kwiga nkarangiza ndaronka n'umufasha. Anosiat Sengimana na Gerardine n'abatesi baratumenyesha uburyo bakoresha mu gufasha abakenyezi ngo basubire mu nzira nziza. Bakiza turabakira, ibintu byose rumva bigenda bukebuke, ntitumuhindura ubwo nyene, turamufasha bukebuke akamenyera ico gukora karakora, kandi tukama tuko turamwumviriza buri mwanya buri gihe. Kama none wifuza iki, ubona twogira gute, wenyene akaba ari we yitorera inzira, akakubwira ati ndabona ko biko birahinduka bukebuke. Hari abazanga abanwa urumogi, hari abazanga abanwa ibiyoga vyinshi, tukamubwira ati basigabanya bukebuke. Turi ngaha turabaho utwo bafungura, nimba baraja kurondera ivyo byo kurya akumva ko vuye ngaha arose icafungura gaheza agatekana bukebuke. Buri gitondo uko dushitse ngaha turasenga, hanyuma tugasoma ijambo ry'Imana, hanyuma tugaheza tukayisabikanya nabo bakenyezi. Umukenyezi wese agashobora kuvuga ico yatahuye, ico yumvise, icamukoze ko muri iryo jambo ry'Imana. Buhoro buhoro rero muri zangeso tuba dusanzwe tuzi umwe wese kurugerageza ko tugaheza tugatangura tugahanura twisunze rya jambo ry'Imana. Gerardine n'abatesi akaba ari umumenyeshamana muri Paruwasi yitiriwe Mweranda Guido Maria Comfort yo mu Kamenge, aratera kamo abandi bamenyeshamana kugira bijukire ubwo butumwa. Dusubire tumutegabiri. Cyo mamagariye abandi bamenyeshamana cyambere no kumva ko ubwo butumwa bukenewe muri eklezia, bakumva ko abo bantu ari abantu, kuko kenshi twumva umengana abantu bakwiye kwigizwayo. Amaparuwase yose abamenyeshamana bari bakumva ko ubwo butumwa bahamagara, bakumva yuko eklezia izotera imbere aba bakenyezi bahari. Mama Lata Jeya arongoye ico kigo akaba ari mu muryango w'abamisionari b'umushaho tatu ya Bikira Maria, yaramenyesheje ko kugira ngo biyumvire ubwo butumwa ko bashatse ko abo bakenyezi nabo bigeme bava muri ubwo buzima kugira ngo baronke igikorwa c'iteka co babeshaho kandi bakagaruka ku mukama. Yamenyesheje kandi ko bamaze kwakira abakenyezi barenga 200, muri bo hari abo barihiye amashuri, abamaze guheza amashuri, abamaze kwiyungunganya bagashinga amatere yo gushona, abamaze gusubira mu bukristu n'abamaze kubaka rukristu. Ngo nabo bamaze kugera kuri ivyo vyose, Mama Lata Jeya kubwiwe ngo baripfuza kugira ikibanza aho ico kigo cokorera neza kugira ngo biborohere kwakira abo bakenyezi ku bwinshi. Barasaba gushigikira
barungikirwa na ekleziya bagakwiza mu maparuwasi ubwo butumwa kugira ngo abo bakenyezi bari bame bamenya ko imibiri yabo ari ingoro ya mutima mweranda. Ku ruhande rwa leta Mama Lata abasaba ko bokwitaho abo bakenyezi nabo bigeme badandaza umubiri nkuko bitaho abagendana ubumuga n'abandi bakabafasha mu kurondera akazi kugira ngo bavavanure n'ubwo buzima. Mumenya ko ico kigo Gana Umuco catanguye ubutumwa mu mwaka wa 2012. Mu gisata c'inyigisho urwaruka rwoziga mu bwere ntegerwa gushika ku munsi w'ubugeni eka mbere ntigojuragirika mu kwemera naho hari amadini atanga inyigisho zitaroranye zijanye n'inyifato ndangagitsina. Vyashikirijwe na Patiri Petero Sengiyumva ari mu butumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura mu nyigisho yahaye urwaruka rusanzwe ruhabwa ivyigwa vyo muci muri paruwase yitiriwe Guido Maria Comfort yo mu Kamenge. Iyo nyigisho igira kabiri ikaba rishingiye ku nyifato ndangagitsina urwaruka gogira. Izo nyigisho zikaba zitangwa buri munsi wa kabiri. Umvirize Patiri Petero Sengiyumva ari mu butumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura. Uno munsi nuko umuntu amenya ko umubiri twawuhawe n'Imana kandi ko umubiri ari ingoro ya mutima mweranda kandi ko atagice na kimwe c'umubiri dufise tutahawe n'Imana. Ibihimba vyacu rero vyirondoka Imana yabiduhaye ngo bikore mu gihe abantu bamaze kugira ubugeni. Imana ica ngaho nyene irema abantu. Turasaba urwaruka rwacu kuzigama ubwere ntegeye, kwizigama ntibagendere mu busambanyi gushika umunsi wabo w'ubugeni aho bazorangura amabanga yabubatse babironkeye uruhusha kandi baca baba umubiri umwe bakashikira rero kakanyamuneza gashikira rero na bwa bushobozi Imana iha umuntu bwo kurondoka gutanga ubuzima. Uno munsi hariho amadini uzawumva ngo tweretswe ko umukobwa wa kanaka azubakana n'umuhungu wa kanaka, tweretswe ko umugore naka ngo umugabo wiwe atari uwiwe, ngo umugabo we ukuri ni naka, umwe wese rero ngo acajana n'uwiwe. Aho madini nabwiye ko atariyo. Ahantu hose bigisha ko umugabo atandukana n'umugore bahanye isezerano Imana amaze kugira umubiri umwe babishize hejuru y'ijambo ry'Imana. Aya maji tukaba tuyakesha Odas Nkengurutse wo muri paruwasi yitiriwe Guido Maria Comfort yo mu Kamenge. Tukiri mu gisata c'inyigisho paruwasi mutima w'ubwitonzi ibicishije ku mugwi mukamamenyekana yaratunganije inyigisho za Bibiliya ku bana bari mu buruhuko. Izo nyigisho zatanguye ku igenekerezo rya 16 mu Kakaro zikaba ziriko zihabwa abana biga kuva mu gice ca mbere c'ishuri shingiro mu ntumbero kubategura kuzoba abashikiriza nkuru nziza mu rungano rwabo. Idonido na Jean Mitterrand Dayegamiye. Ayo mashuri ko murumva ay'ijambo ry'Imana na yabo bana bariko barakurikirana inyigisho za Bibiliya muri paruwasi mutima w'ubwitonzi. Izo nyigisho bariko baronswa ngo zishingiye ahanini ku ntambuko z'inyamukuru. Barigishwa gusoma icese ijambo ry'Imana, baraheza bagasoma akarongo bongera bavuga imfunguzo babonye muri iryo jambo. Mu nyuma barashikiriza ijambo kuri ico gisomwa cose bagaheraheza baduza igisabisho cohejwe n'ico gisomwa. Mama Maria Rusiya Kandakazi ajejwe ubutumwa bwa mukamenyekana aratubwira indinganizo y'izo nyigisho abo bana bariko bararonswa. Tuko tubigisha ingene bacengera mu ijambo ry'Imana, ingene basoma barondera imfunguzo, bagasoma batazira Yesu, bakongera bagasoma rero basengesha ijambo. Aba bana dushaka tubagire abashikiriza nkuru nziza babandi bana ngahamwe paruwasi. Inyuma y'imisi ibiri y'ivyigwa bamwe mu bana twaganiriye barashima izo nyigisho bariko bararonka, bakemeza ko hari ivyo bamaze kumenya biriko birabafasha mu buzima bwabo rukristo. Ifunguruzo uno munsi wamenye urufunguzo, imvugo ya Yesu, inyifato ya Yesu, igikorwa ca Yesu. Uzofasha iki abandi bana bivaye n'ivyo wize? Nzobibabwira hama bimenye ingene bazoza barifata. Witwa gute? Ineza Nyanyera. Wewe waje kwiga inyigisho za Bibiliya kubera iki? Kugira menye ijambo ry'Imana no kuribwira abandi nka mwigisha nkazendabwira abandi. Iyi misi ibiri umaze kwiga ikintu gishasha umaze kunguka n'iki? Umaze kumenya sinzi ifunguruzo. Ego aba bavuze ifunguruzo hari imvugo, inyifato n'igikorwa. Inyifato urabico Yesu yagize, imvugo naho kubitize Yesu yavuze. Je nk'ibyo ntavyo narinzi. Ikindi naho gutazira ntavyo narinzi neza. Usunda bizi ushobora gutazira urabiye kuvyo mwasomye mu jambo ry'Imana, ushobora gukuramo ico watahuye ukabibwira abandi. Nk'aba bakiri bato twabigisha tukabafasha. Hama etape ya kane nuko ushobora
gusengera muri ico nyene wize. Kubwa Colonel Rusa Nikodemu arongoye mu kamamenyekano muri Paruwasi Mutima w'Ubwitonzi ngo abo bana babiteze ko vyinshi ngo kuko mu gihe izo nyigisho bazitahura bakazigendera bakongera mbere bakazigisha abandi mu kibano ngo boba umushinge w'ishuri ya Bibiliya muri iyo paruwase. Nyuma ya zino nyigisho nuko abo bana boshobora kuja nabo mu muryango iwabo bakigisha abandi bana babana abavukanye ababanye mbere bakigisha mbere n'abavyeyi nutahora asoma Bibiliya zoca risoma gutyo bakazana Imana mu muryango wabo. Ni igikorwa ciza twibaza neza yuko abo bana nabo bazoheza bakaba bashikiriza nkuru nziza ejo nkumbure bakazona binonosora bigaheza bigafasha benshi. Tubamenyeshe yuko izo nyigisho zitangwa kabiri mu ndwi abana nabo bariko bazikurikirana bakaba bashika 32 muri Paruwasi Mutima w'Ubwitonzi. Ndayegamiye Jean Mitterrand ku bwa Sedicom. Arakoze Jean Mitterrand ndayegamiye. Mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mukuru w'umuvunyi w'umugwi w'abaririmbira witiriwe Yohani Maria Vianney Mweranda wo muri Paruwasi Yohani Batista Mweranda. Uwo mugwi waratunganije umwiherero wabereye muri iyo paruwase ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 17 mu Kakaro. Idonido na Emmanuel Ndagijimana. Umwiheruka wabereye muri iyo paruwasi nyene ku civugo kivuga kiti ninde Yohani Maria Vianney Mweranda. Mu nyigisho batiri mukuru yahaye uwo mugwi kuririmbira Imana yaramenyeshejwe ubuzima bw'uwo Mweranda yongera babwira ahanini ubuzima bwiwe ko bwari bushingiye ku gisabisho be n'ubunyonyi yari afitaniye na Mutima Mweranda. Yarabatumiriye kumwigana nkuko bamutoye nk'umuvunyi wabo. Mukuru w'uyo mugwi yaratumenyesheje ko uwo mwihero wabagiriye akamaro kanini. Yaratumenyesheje ko abaririmbi bavyitabiriye ku bwinshi nkuko yaravyiteze. Turiko turegereza kuhimbaza uwo Mweranda kuvuga umuvunyi wa kohare yacu akazoba ari itarike 4 z'ukwezi k'umunani. Ni muri iyo ntumbero rero twaciye dutegura umwiherero ku banyamugwi bose kugira ngo dukurikirane inyigisho dusubire twinagure dusubire twiyibutse akarangamutima ivyamuranze dusubire kandi twiyibutse byo twiyemeje kugira ngo tumukurikire mu karorero yaduhaye dukurikire n'inyigisho ziwe. Tugerageje kumviriza inyigisho zatangiwe muri no mwiherero mbega hoba hari ikintu gishasha muba mwungutse muri no mwiherero bimeze gute. Twasubiye turiyibutsa dufashijwe n'umusaseredoti asanzwe arongoye ino paruwase yadufashije cyane mu byo yatwibukije mu nyigisho twaronse yatwibukije cyane yuko umweranda yaranzwe no gusenga. Ivyo rero vyatubereye akaryo koko natwe dusubiramwo tugasura tukinjira muri twebwe tukaraba yuko by'ukuri tugisenga ko tukigendera akarangamutima. Muri ndi twaganiriye yatumenyesheje ko uwo mwiherero wari ukenewe cyane kandi ko iyo uririmbye neza ubusenze kabiri. Wagize icyo nyibukije nico wibukije abandi bise yuko kuja hamwe n'abandi ari byo vyiza kandi bifasha. Numvise yuko by'ukuri nkwiye kongera kwigisabisha gisabisho kikaba inkingi ya byose. Menyesha ko uwo Mweranda asanzwe ahimbazwa ku munsi w'igenekerezo rya 4 Myandagaro za buri mwaka. Paruwasi Yohani Batista Mweranda. Ndagijimana Emmanuel ku bwa Sedicom. Tugushimire Emmanuel Ndagijimana. Mu gisata c'ubutumwa abanaguwe muri Mutima Mweranda barenga 200 bo muri Paruwasi Mushaho Tatoye wa Bikira Maria y'Imutumba bararungitswe icese mu butumwa ku munsi w'Imana igenekerezo rya 19 mu Kakaro. Ivyo birori bikaba vyabereye mu nkuka y'imisa. Idonido na Gervas Miburo. Iryo ringikwa mu butumwa kubaherutse kunagurwa muri Mutima Mweranda ryabereye mu nkuka y'imisa ya kabiri yatanguye igihe cy'isaha 4 z'igitondo yeherejwe na Patiri Hano Sixte Ntungicimaye umwibutsamana w'imihari n'imigwi irangurira ubutumwa muri Paruwasi Mutumba afatiye ku nkuru nziza ya Matayo kigabana ca 13 umurongo wa 24 gushika ku wa 43 ivuga umubivyi yabivyingano umwono nyina wagaca biba mu Rwamfu yasavye bari ngaho na cane abo banaguwe barungikwa mu butumwa kutaba bararaza abandi. Tumwumvirize. Aho hose muje kurarereka abaja gusenga mubarereka murabe ngo ukuntu bacumura kugira muje mubakwiraza hose muba musinziriye muba muriko muvomera urwafu. Mwumvise neza mu gisomwa ca mbere yuko ivyo byose umukama arabibona kabirekerana. None we urinde kugira ngo ucucire urubanza uwundi. Yaboneyeho n'akaryo ko kubatumirira kwa mabambaza Mutima Mweranda kenshi kugira ngo abafashe gutsinda inyosha mbi. Paulo Mweranda yaciye bitwereka neza agira ati uwo Mutima Mweranda wo kudufasha gusenga, uwo Mutima Mweranda wo kudufasha gutegera neza ivyiza vy'Imana, uwo Mutima Mweranda ni
badutegereza neza tukamenya ico dusaba mu buzima bwacu. Patiri Reno afashijwe n'abandi banaguwe muri Mutima Mweranda abo muri Paruwase Gatumba yaciye arungika mu butumwa icese abo muri Paruwase Mutumba mu kuba itara ryaka ngo babe umuco umurikirisi umusaraba ngo bame bibuka ko ari wo wabarokoye n'igitabo c'ijambo ry'Imana ngo baje kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo ngo bibuke kandi ko ari bo monyo w'isi. Francine Ndayizeye umusuku w'abanaguwe ku rwego rwa Paruwase Mutumba nawe aratubwira akanyamuneza yagize. Twari dufise akanyamuneza kenshi kandi twanezerewe cyane kuko twari tumaze igihe kinini tunaguwe amezi 4 yaraheze, ariko uyu munsi aho baturungikiye mu butumwa akanyamuneza kabaye kenshi cyane kuko twamaze kubona yuko n'ivyamwa tuzobironka vyinshi. Mwomenya ko abo barungitswe mu butumwa inyuma y'abandi barenga 50 bo kwishondera abamenyesha amana CFCD na ETG Mutumba baherutse kurungikwa mu butumwa muri uku kwezi kwa ruheshi duhejeje ko bwa Sedikome Gervasi Miburo Paruwase Mutumba. Tugushimire Gervasi Miburo. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 19 mu Kakaro niho umuhari w'abaskuti witiriwe Etoile d'Ours wo mu Kanyosha wahimbaza isabukuru y'imyaka 27 umaze ubayeho. Mu kuhimbaza iryo sabukuru kabaye n'akaryo ko kwakira indagano z'abaskuti bo mu bisata bibiri. Izo ndagano zikaba zashikirijwe mu nkuka y'imisa y'isaha 4:30 yahimbarijwe mu ngoro y'Imana ya Paruwasi Kanyosha. Ni inkuru ya Gonzalve Ntashimikiro. Ihimbazo ry'iyo sabukuru y'imyaka 70 mu mugwi w'abaskuti bitiriwe Etoile d'Ours yaranzwe n'ibice bibiri. Hari abaskuti 39 bagize indagano mu bisata bibiri, hongera haba ibisikanya ry'uwahora arongoye uwo mugwi hamwe n'uwamusubiriye. Eric Ndoyimana akabiri yakoreye mu ngata Philbert Ninahazwe yahora arongoye uwo mugwi. Uwo musuku mushasha yaratubwiye ingene bahimbaje uwo munsi mukuru, hongera atubwira ico yiteze ko bagize indagano, eka mbere akaba yarabahaye n'impanuro. Tumwumvirize. Harimwo ibice bitatu bikurikira: gutanga indagano, hama doje gutanga indagano harimwo guhana amabanga mashasha, kindi naco harimwo anniversaire ya groupe kuko twa dusanzwe tuyifeta mu kwezi kwa gatanu tariki 16, ariko twagombye yuko biba tariki 19 z'ukwindwi kubera ko twabonye yuko tutoruhisha abana bari mu examen, twongera tubona n'uburyo bw'ubukozwe bugoye cyo tubishira hamwe. Muri abo bagize indagano harimwo umushinga ntahereho nande ku masabo, umuvyeyi arereye muri uwo muhari yashimye kwinjira muri uwo mugwi w'abaskuti akurikirana inyigisho hamwe n'ugwaruka wari ko kwitegura indagano. Uwo muvyeyi w'imyaka irenga 50 yaratubwiye icatumye yinjira muri uwo muhari yongera kugiramwe indagano. Yaboneyeho kandi no gutanga impanuro kubiyumvira ko uwo muhari ari ugwaruka gusa. Tumwumvirize. Naricegera ubujejwe komite y'abavyeyi barereye mu muhari w'abaskuti Etoile d'Ours. Mugabo iyo nyota y'ukuba ndumuvyeyi yaratumye inyereka byinshi umenga ndabyinjiyemo neza nka mico nzosigura abandi bavyeyi, kuko kenshi nserukiye abavyeyi naraboneye uko abana n'abavyeyi hari byo byinshi badahurizako. Mugabo rero maze kubona les valeurs, nkabona igituma umuskuti, nkabona n'ibikorwa bakora, nabonye ko bitontera ikibazo ngiye kwemera ko nanje ngira indagano. Eka na bamwe mu gwaruka gwagize indagano baravuze icatumye bagira indagano n'ico bazokora kugira bagendere ivyo biyemeje mu ndagano zabo. Nabo nyene tubumvirize. Naraskuti nawo kunda gosha mubatireka ubu unyembe umuskuti awushitse, umuskuti ukuri umuskuti azwi cyane ko ndazikorera kugira nanje mbe mu bandi baskuti bukuri. Yiyemeje kuzokorera Imana n'igihugu hamwe no kubahiriza amategeko y'abaskuti. Tubemenyeshe ko uwo mugwi witiriwe Etoile d'Ours watanga ubutumwa mu Kanyosha mu mwaka w'1993 ukaba kwije imyaka 27 muri Paruwasi Kanyosha yitiriwe umuvyeyi w'Ikigongwe Ntashimikiro Gonzalve ku bwa Sedicom. Arakoze Gonzalve Ntashimikiro. Mu ntumbero kwibuka umufunyi wabo umugwi w'abaririmbira Imana witiriwe Yosefu Mweranda yo kwishira itabariro ry'Igasi riri muri Paruwasi Matara baratunganije igiteramo c'indirimbo n'intambo ku munsi w'Imana igenekerezo rya 19 mu Kakaro. Idonido na Pierre Claver Ndayisenga. Muri ico giteramo cyo kunina hazimana cari citabiriwe n'abatumire batandukanye, Padiri mukuru wa Paruwasi Matara Jean Marie Maneno, abamenyesha Imana b'iryo shure, eka n'abandi bashitsi bari bavuye hirya no hino, Radislas Ngendakumana bo muri Paruwasi Ana Mweranda. Bamwe mu baraho baragize ico bashikiriza kubijanye n'ico giteramo, urongoye iyo korale aho aduserurira ikiri ku mutima. Nuko twakwigira
twigina umuvunyi wacu Joseph Mweranda we yatubereye mu kivugo twagize ati yo tubera umukandizi mu butumwa bwacu rero tubatireka twiginane kimbure tugire iki giteramo twongere twiginane mu ndirimbo tuzongere rutaye umutumwa bwacu uca tubona ko gwaruka ruce reka kuzuragirika muri bijya na biriya ko natwe dushobora kubategura ibiteramo vyiza nabo bakaronka bateramira ntakuza gusamara mu bindi bakakore bivuze ko twakwama dutanga ubu butumwa kimbure ibi biteramo bitoherera ngaha kandi tugatera kamo n'abandi bo mu yindi migwi ko nabo nyene baza barabikora uko birafasha ugwaruka. Padiri mukuru wa Paruwasi Matara Jean Marie Maneno yarakengurukiye abakristu b'iryo shure na cyane cyane korale yitiriwe Umweranda Yozefu ku kuntu bitanga mu butumwa bwabo mu kubera akarorero abandi na cyane cyane ugwaruka aca abasaba ko botoguma bakorera aho mu gasi gusa ahubwo boja n'ahandi. Akanyamuneza kugira uyu munsi tukajane mu byacu no mu bacu abanyeshuri tukajane mu buruhuko tugiye kuba turimo mu miryango yacu tukajane mu ngo zacu tukajane mu maparuwasi yacu tukajane eka iyo tugiye hose tukajane maze katuraje batubona bose baze kubona ko twahuye na Yesu muri iyo konseri. Tubamenyeshe ko uwo mugwi w'abaririmbyiramana wavutse mu gihe c'intambara aho wafasha abakristo bari begeranije mu masite y'impunzi mu myaka y'1990 mu guhimbaza Imana no mu kuremesha imitima. Ku bwa Sedikome Petro Karaveri Ndayisenga, Paruwasi Matara. Akaba ari kuri iyo nkuru nsozereye ko ano makuru. Shimire mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyatega abiri. Shimire abagenzi banje bafashije kuyatororokanya. Utwate kaze ni Jenera ko ndabashikiriza ndabipfurize amahoro y'Imana.